turaguhereje ikaze nshuti n'abamukunzi wa kino kiganiro c'amagara meza twongera kandi tunakwifuriza kugira amagara meza. Mu kiganiro c'amagara meza c'uno munsi hano muri studio tukaba dufise umutumire nawe tuyundi Maître Alexis Harimenshi nkaba ndi umurongozi w'ikigo c'ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'ingabo ribereye amagara meza n'ubuvuzi kama Newfotech actual nutrition and food technology for health gisi cyicaro mu gisagara hagati cya Bujumbura. Murakoze cyane. Hanyuma tukaba twatumiye muri kino kiganiro kugira ngo dushobore kubwira abanyagihugu indwara ijyanye no kwiyumbabumba kw'amaraso ariyo bita maladie thromboembolique. Abo bariko batwumviriza cyane dufatiye kuri iyo ndwara nyine ijyanye no kwiyumbabumba kw'amaraso ariyo maladie thromboembolique, iyo ndwara imeze gute? Murakoze ku icyo kibazo. Mu mvugo y'ubuhinga hari ibintu twita etiologie, no kuvuga uko iyo ndwara imeze ukuntu ibaho. Mu bisanzwe iyo ndwara yitwa maladie thromboembolique ni indwara ijyanye no kwibumbabumba kw'amaraso. Abumva igifaransa barumva yuko hari n'amajyana abiri, hariho thrombose, embolique, embolie. Thrombose rero ni igihe amaraso yibumbabumba mugabo akaguma mw'uwo mugabane w'umubiri yibumbabumbiyemo. Namba rero dutete twibumbabumbiye mu maraso twita thrombose, tukaguma nko mu kuguru nk'akarorero mugo ntidutembere. Ariko bimaze kuba emboli ni ukuvuga ni twa dutete twibumbabumvye mu maraso hama mugo tukazunguruka tugatembera hirya no hino mu mubiri dutwawe n'umugende w'amaraso. Iyo rero bavuze maladie thromboembolique ni amaraso yibumbabumba akagira kagatembera. Utwo dutete twibumbabumvye mu maraso nuko amaraso yiyegeranye agacika nk'agatete kakaba koga mu kuguru kakagendagenda mu bwonko mu mahaha mu mutima. Icyo gihe rero bayita maladie thromboembolique. Hanyuma rero ahanini mu bisanzwe iyo ndwara ukuntu imeze ibice 70% bya embolie pulmonaire, ni ukuvuga igihe amaraso yibumbabumbye twadutete twibumbabumbye mu maraso tukaba twaravuye iyo twibumbabumbiye nko mu kuguru nk'akarorero kuko kenshi niho bikunda kubera tukagendagenda tugashika nko mu mahaha. Mu mahaha rero icyo gihe baca bavuga yuko uwo muntu arwaye ibyo twita embolie pulmonaire, ni ukuvuga ni udutete twibumbabumbye mu maraso mugabo tukaba tutabereye aho mu mahaha, twaje tuva hanze nko mu kuguru nk'akarorero tukaba tuzogira aho mu mahaha. Ibice 70% rero by'udutete twibumbabumbye mu maraso turi mu mahaha biba byavuye mu byo twita thrombose veneuse profonde, ni ukuvuga ni amaraso yibumbabumbye akabyara udutete twiremaremye na cyane cyane tuvuye mu mitsi yo mu bwoko twita vene yo mu kuguru, hanyuma tukagendagenda tugashika mu mahaha. Hama kandi abahinga babona yuko ibice 30% by'abagwayi bose bagwaye iyo ndwara twita thrombose veneuse profonde, nuvuga hariya mu mitsi yo mu bwoko bw'amavene iri mu kuguru hakaba hari remaremye mu maraso yaho udutete twiyegeranya dushobora gutembera mu maraso cyangwa tukagira imitsi. Iyo bamuvuye bakamuha nk'umuti usanga inyuma y'imyaka 8 abantu 30 ku bantu 100 bavuwe, inyuma y'imyaka 8 biragaruka bikongera kugwara bya bindi. Hanyuma kandi ibice 30% by'abantu bagwaye iyo ndwara thrombose veneuse profonde, ni ukuvuga hariya mu kuguru ugasanga mu mitsi yaho yo mu bwoko bw'amavene itembereza amaraso atarimo oxygene, ugasanga bivyara byo twita embolie pulmonaire, ni ukuvuga abayigwaye ku bice 30% utwo dutete twiremaremye mu maraso turatembera bishika naho dushika mu mahaha akagwara bimwe twita embolie pulmonaire. Hama kandi abantu 2 kuri 3 bagwaye iyo ndwara ya embolie pulmonaire usanga batigeze basuzumwa kwa muganga ngo banamenye nuko banayigwaye. Ivyo rero bikaca bizana ingaruka zikomeye aho usanga iyo ndwara igeze ku rwego rw'izare byo kwita complication, batangira sinzikaje umuntu bukwi na bukwi, mbere no kumwica iramwishe bukwi na bukwi. Cyangwa kuvuga yuko hariho abantu usanga bagendana iyo ndwara batayizi. Hari abantu bayigendana batayizi kandi ni benshi cyane. Urumva nko ku bice 30% by'abantu bose bayigwaye bayigendana batayizi, ntibayisuzumishije kwa muganga, nuvuga nta na kimwe bayiziko. Abayibona amaguru yabyimbye, abayibona ariko arahema byanka,
aza yibona yagize amafaranga y'imitsi mu bwonko, aza yibona yarwaye indwara y'umutima igoye gukira twita hepatite z'imyokarda, nk'inyama z'umutima zipfa nk'uko tuba tubona mu mwanya, kubera yuko imitsi yazibye atabizi, mugatazi iyo ibyo bintu byononye ubwonko byazibije imitsi atazi iyo byazananye kuko yagendanye atabizi. Abantu rero ku bantu 130 muri bo ntibigera bamenya nuko banayigwaye, ahubwo bazobwa nuko babaye ibimuga cyane bapfuye, mbere bamwe bakazobitora kwa muganga baravye cyamwishe no muri biteye imbere, barakurikana umuntu yapfuye mbere yishwe n'iki, bagasanga yaragwaye indwara we batigeze abimenya. Nico gituma rero bibereye ko abantu biga bakamenya neza ibimenyetso biranga iyo ndwara, naryo ari indwara iteye ubwoba kandi ifata abantu benshi ku isi, kugira ngo abonye n'ibyo bimenyetso anyarukire kwa muganga kugira ngo bakurikirane neza bamenye ngo mbega uyu muntu agwaye iki, asanze ariyo acamenye icyo yokora, naryo tuza kugenda twacerekanye. Reka rusigirwa ko nk'umujyi w'igisahira, mbega ibimenyetso rero biranga iyo ndwara nk'uko muhejeje kubivuga byoba ari ibyahe kugira ngo umunyagihugu noneho mu gihe yoba agendana iyo ndwara atayizi, mu gihe abonye ibyo bimenyetso atanyarukira kwa muganga kugira ngo muganga arabe ko yosaba amagara yiwe atarasinzikaza? Yego murakoze. Umuntu agwaye ibyo twita thrombose veineuse profonde, ni ukuvuga nko mu maguru cyane mu matako mu kuguru, ugasanga amaraso yari yibombabombye akazamo udutetetete dushobora gutembera cyangwa tukazivya imitsi cyangwa tukigumira aho nyene. Icyo gihe rero ibimenyetso biba iyo byabaye mu kuguru, aratonekara muri uko kuguru, ukumva nk'ubu mu kuguru mu itako hagatonekara, wikoze kugatonekara, ukuguru kumva kurahihiriwe kurabyimbye, hagera n'igihe mbere abyimbagana amaguru mu gihe byaba byabaye mu maguru yose cyangwa byabaye mu kuguru kumwe kukabyimba, hamwe yikoze ko n'urutoke agafyonda ku kirenge ku kuguru ku itako hagasigara ikinogo ibyo twita redeme, hanyuma akumva umuriro chaleur, umuriro mu kuguru mu kirenge. Ni kimwe mu bimenyetso byerekana yuko amaraso yiwe ashobora kuba yaribombabombye hanyuma akabyara thrombose veineuse profonde, ni ukuvuga aho mu kuguru nyene. Icyo ni kimwe mu bimenyetso. Hanyuma hari igihe ashobora kutagira amboli pulmonaire nk'uko nabivuze, twagutete twibumbabumbye mu maraso mu kuguru, amaraso akagutemberana mu bice bitandukanye by'umubiri, nk'ubu ugasanga umugende w'amaraso watwaye utwo dutetetete twibumbabumbye mu maraso ariko twita thrombus cyane kayo, hanyuma tugatemberwa n'amaraso ugasanga tugiye mu mahaha yiwe, nibyo basha bita rero amboli pulmonaire. Ibigeze mu maraso rero ibimenyetso biratandukana n'uwo utwo dutetetwa turi mu kuguru. Mu kuguru arababara, akumva umuriro, akabyimba amaguru, hanyuma yikoze akagasigara ikinogo nk'uko nabivuze. Ariko iyo bibaye mu mahaha ho ahema byanka, akumva hema ariko arababara, mu gikiriza byanka agura impemu, ibyo twita dyspnée mu mvugo y'ikiganga, akagira douleur thoracique, aha mu gikiriza akumva hababara hatonekara, agira ibyo bita hémoptysie. Hémoptysie ni ukuvuga ni igihe umuntu agakorora amaraso, igikororwa kikaza n'amaraso, cyane ugasanga aradashwadashwa amaraso, cyangwa akazana umwuna uviyana mu mazuru, ibyo nibyo bita hémoptysie. Hanyuma aragira inkorora nk'uko niko nabivuga, akagira tachycardie, umutima ukumva yiruka cyane, wiruka mu ndihaguzi z'umutima wiwe. Icyo ni kimwe mu bimenyetso byerekana yuko ashobora kuba yagize udutetetete twibumbabumba mu maraso, aribyo twita kayo canke thrombus, tuba twarageze mu mahaha y'uwo muntu. Hanyuma ikindi kigira kabiri, aragira engourdissement, asigara yumva mu mutwe mu bwenge, ukamengo hacuye umwijima, tirurira neza, ukamengo mu mutwe hari igipfungu. Mbere ibyo bikaba byo gushikana naho ashobora kucagira embolie cerebrale. Embolie cerebrale ni ukuvuga ni igihe ka gatetetete k'umusenyi kiremareme mu kuguru cyangwa n'ubundi mugabane uwo ari wose w'umubiri, gatemberezwa n'amaraso aho nk'ukuri twara ibyatsi, gatwara amabuye, gatwara ibiti bigegene, hanyuma ugasanga iyo nkukura y'amaraso itwaye utwo dutetetete twiremaremye hirya y'ubwonko, kure y'ubwonko, tugeze mu bwonko. Mu bwonko rero ugasanga umutsi urashoboye kuziba, hanyuma wa muntu akacagira amasanganya y'imitsi yo mu bwonko, ni ukuvuga umuti waturitse, amaraso akabwira nayo, ibyo twita accident vasculaire cérébro-hémorragique. Hanyuma mbere bigashika n'aho aca akanyarara uruhande rwose rw'umubiri, ni ukuvuga paralysie faciale, ari nabyo twita hemiplégie mu mvugo y'ikiganga. Aho rero n'igihe
twatse tw'umusenyi twatembereye tutagiye mu mahaha ahubwo tukaba twagiye mu bwonko kuko ntitugarukira mu mahaha gusa dushaka kujya mu mahaha kuko dushaka kujya no mu mutima aho mu bwonko kandi iyo hari umuti wazibye kubera icyo kibazo ashobora kucagira une perte soudaine de la vision ni ukuvuga ukabona bukwi na bukwi umuntu yari akomeye atiyabira mu maso yasoma neza ukabona bukwi na bukwi arahumye ntasubire kubona hariho problème de communication umuntu bikamunanira kuvuga kubera yuko ubwonko butegeka ibihimba bitandukanye by'umubiri harimo no kuvuga ugasanga biranga ko ashobora gusohora ijambo niyo ariko aravuga agakoresha ibimenyetso aho rero mu bwonko haba haparanganye kubera imitsi ya vision na twadutetetete tw'umusenyi twiremarema mu maraso arizo twita kane cyangwa trombus hariho ibyo twita ataxi mu mvugo y'ikiganga ni gihe umuntu yatakaje ubushobozi bwo gutegeka ingingo ziwe z'umubiri n'ukuboko amaguru nko gutambuka bikamunanira cyane kunyagaza ukuboko ngo agutoze icyo ashaka cyangwa yakire bikanka ni uvuga trouble de coordination des mouvements aribyo twita ataxi mu mvugo y'ikiganga hariho difficulté de la déglutition bikamunanira n'aho aba ariko ararya ahekenya bikamunanira kumira ngo amanure mu nda bya bindi yamize kubera yuko ubwonko iyo bwamaze kujyamo twadutetetete tw'umusenyi twiremarema mu maraso yiwe kubera imvo zitandukanye tuza kuvuga dushobora gutuma ubwonko butagitegeka inyama z'ibihimba bitandukanye by'umubiri niko ndavuga les muscles hanyuma ariko aramira inyama z'umuhogo ugasanga ntizigifite ubushobozi bwo kumanura imfungurwa ziwe ariko aramira cyangwa amazi nizo twita difficulté de la déglutition arashobora kumanura mugo bimugoye cyane hari twita céphalée brétale sévère ni ukuvuga uza wumva bukwi na bukwi umutwe umenetse rimwe byakoze ku rwego ruteye ubwoba hamwe uza wumva umuriro umutwe wose urasanzaye mugo bukwi na bukwi aho n'igihe naho gatete k'umusenyi twita kayo kaba kavuye hirya no hino mu mubiri nko mu kuguru amaraso agatwara marimari no mu bwonko kaga mu rusuzibye bukwi na bukwi bitewe n'umuti aho wazibiye akacamene ku mutwe bukwi na bukwi hariho perte de conscience cyane koma ubwenge burashaka gutakara akabona umuntu ayobewe ibyo arimo ayobewe iyo arebewe ibiriko biraba akabona arazimiye ubwenge ntasubiye kumenya ibiriko biraba perte de conscience cyane koma hanyuma birashobora no gushika rero twaje tumusenyi twavuze hariya mu kuguru tuvuga hariya mu mahaha tuvuga mu bwonko nubwo amaraso arashobora no kudukura mu kuguru aho gatete k'umusenyi kayo kibumbabumbiye mu maraso kagatembera akaza gasanga mu mitsi iyo mu mutima twiyita les artères coronaires icyo gihe rero umutsi urashobora kuziba aho uwo muti wajyana amaraso mu nyama z'umutima twita les myocarde ugasanga uwo mugabane wose w'inyama z'umutima watwagwamo amaraso n'uwo muti wazibye uciye ubura amaraso bibaye iminota itatu gusa amaraso n'umwuka duhema mu mpemu bita oxygene udashika mu mugabane runaka wo mu nyama z'umutima izo nyama zica zibora haca haba ibyo twita necrose ziboze rero umuntu aba arwaye indwara y'umutima ikaze cyane twita attaque cardiaque cyane infarctus du myocarde icyo gihe rero ibimenyetso atagira iyo inyama hari umuti wo mu mutima wazibye inyama zikabura amaraso na oxygene atagira ibyo twita angine de poitrine angine de poitrine ni ukuvuga ni umusonga wumva hano mu gikiriza hatumuranye n'umutima ukumva uratumise na cyane cyane bikaba iyo uduza ingazi iyo uteruye ikintu cyangwa ukagira effort physique icyo cyose ukora gisaba ingufu nko kwiruka kunyonyera guterura ikintu cyane kuvuga cyane n'ingufu nk'ubu uriko urahamagara ukaza wumva wa cyangwa uduza ingazi escalier ukaza wumva umusonga ukubise mu gikiriza mugo wamara nk'amasegonda 10-15 ukaza wumva birahwamye mu bidasanzwe ngo wakize nuko rero uri kurahata umutima gusunika amaraso menshi kandi wowe hari umuti wazibye hari inyama zitariko zirakora neza cyo gituma cyangwa uwo musonga wo mu gikiriza biyita angine de poitrine hariho dyspnée urahema byanka nk'umwe udutete tw'umusenyi twirebaranye mu maraso tuba twagiye mu mahaha naho twabonye ko hahema byanka ibyo twita dyspnée hanyuma hari ibyo twita diaphoresis ni ukuvuga uzubona umuntu atanguye kubiragira ibyuya biko birisesa mu kanya isase kandi mu mwanya atarabyiteze kubera yuko biba byase ko ahema bikanga yuko amaraso atembera neza mu mubiri ukazibona bikarabiragira ibyuya hariho noze vomissement
ni ukuvuga umuntu arasasemwa mbere akasha atangura no kudahwa kuko amaraso aba atariko aratembera neza mu bice by'umubiri. Mu ijambo rimwe rero twavuga yuko ibimenyetso biranga ko umuntu agwaye indwara y'amaraso yibumbabumba akamera nk'udutete tw'umusenyi ariko twita kayo cyangwa trombisi. Ibimenyetso biza guterwa n'aho icyo kibazo kiri, mu kuguru, mu mutima, mu mahaha, mu bwonko, kandi ivyo bihimba tuvuze akaba ari byo iyo ndwara yageze ku rugero rwasaze, ni ukuvuga rushobora guhitana n'agatwe umuntu cyangwa akabikimuga. Ni ubwonko, amahaha, umutima hamwe no mu birenge niho hasinzikara gusumba ahandi hantu mu bice by'umubiri. Murakoze cyane. None ibyo byose mureje kubwira cyangwa kuyagira abariko baratwumviriza na cyane cyane kuri kino kibazo cy'indwara maladie thromboembolique, ibyo byose biba byatumwe n'iki? Ibituma ni byinshi ariko turabivuga mu ncamake kubera n'umwanya utatworohereza. Abantu bakunda kugira amaraso yibumbabumba akarema udutete tumeze nk'umusenyi ariko twita kayo canke trombisi. Nibajya abantu usanga barabyibushe gusa naho basesa inda, ibyo twita obesite, canke iyo umudamu yibungenze grossesse, birashobora gutuma umubiri wiwe uremarema udutete tw'umusenyi mu nzira kumuretsana nk'akanya ko kudonagura ukuntu biza, canke bajya abantu bama bicaye baryamye uruhande rumwe batanyagara, immobilité nk'akarorero kubera umuntu amaze igihe yarwariye ku gitanda ku musego mu bitaro atanyagara. Ivyo biratuma amaraso yiwe yibumbabumba akabyara udutete tumeze nk'umusenyi twita kayo. Hari igihe umuntu aba yagize ibyo twita chirurgie pelvienne, ugasanga baramubaze mu bihimba biri ngaha munsi y'umukondo. Ivyo biratuma arema udutete tw'umusenyi dushobora kuja mu maguru. Hariho twita fracture de la hanche, iri gufa ryo mu mapinga, ugasanga nk'ubu yagize isanganya accident hama rikavunika. Ivyo birashobora gutuma mwujya musokoro w'amagufa canke umusokoro w'amagufa w'umuntu umugabane uwo ari wo wose w'igufa ryavunitse, na cyane ku magufa asanzwe ubwayo ari maremare. Uwo musokoro rero ushobora kuremarema udutete tw'umusenyi twita kayo canke trombisi tuguma mw'uwo mugabane waho twiremaremeye canke tugatembera amboli. Hanyuma kandi mu bituma harimo indwara ya kanseri canke indwara ya insuffisance cardiaque, iyo umutima udafite ubushobozi bwo gupompa amaraso ku rugero rukwiye ngo atembere mu bihimba na cyane biri kure y'umutima nk'ubwonko, amaboko n'amaguru. Ivyo navyo biratuma amaraso yibumbabumba akabyara udutete tw'umusenyi dutembera canke tuguma hamwe, no kuvuga thrombose. Hanyuma hariho igihe umuntu yoba yarigeze kugwara muri kahise indwara y'umutima irangwa n'uko inyama ziba zarononekaye zaraboze, ibyo twita infarctus du myocarde. Ivyo navyo birashobora gutuma muri kazoza ushobora kugwara iyo ndwara yo kwiremarema kw'amaraso akabyara udutete tw'umusenyi. Hariho les yeux de la moelle épinière avec paralysie, ni igihe umuntu yaba yarononekaye umusokoro w'uruti rw'umugongo, moelle épinière, hanyuma mbere bikamushiganira n'indwara yo kukanyarara umubiri wose cyangwa umugabane runaka w'umubiri, hamwe yama ayicaye aho aryamye. Ivyo birashobora gutuma amaraso yiwe yibumbabumba akabyara udutete tw'umusenyi. Hariho kuba warabazwe mu gihimba runaka icyo ari cyo cy'umubiri, barashobora kukubangisha asanga uviriyemo n'uko amaraso yiremaremba akabyara udutete tw'umusenyi. Hakaba rero ubwa nyuma ingaburo igwiriyemo ibinure biremereye byihoma mu mitsi bituma amaraso avuragira cyane, ibyo twita les acides gras saturés nk'amamesa, amavuta aboneka mu nyama, mu mata, mu magi. Ivyo navyo biratuma amaraso yibumbabumba akabyara udutete tw'umusenyi twita kayo cyangwa trombisi. Tugaca tugenda tugatambama mu mugabane runaka w'umubiri cyangwa tugatembera mu mubiri, tukagenda mu maraso hirya no hino mu mubiri. Nk'akarorero ugasanga ibyo twita amboli arterielle, ni ukuvuga mu mice mu bwoko bw'amaraso atembereza amaraso, ugasanga twadutete tw'umusenyi twiremaremye mu binure biva mu nyama, mu mata, mu magi nka cholesterol. Cyane ugasanga ni ibinure byavuye mu mamesa menshi abantu barya, harya bimesa usanga bateka ugasanga biradengera mu ndya. Kubera ko amamesa agizwe hari n'ibyo twita les acides gras saturés, ibinure bishobora gutuma amaraso avuragira ku rugero rurenze, ugasanga bibyara udutete tw'umusenyi dushobora kuzivya imitsi. Mu ijambo rimwe rero twavuga yuko ingaburo igiriyemo ibinure, na cyane biriya binure bihoma ku ntoke, ku isafuriya, ku masahani, ku kiyiko, birashobora no gutuma amaraso yibumbabumba.
aho n'inyama, amata, amagi n'ibihingwa muri byo, tutibagiye n'amamesa nayo. Aricyo gituma amavuta meza abahinga bavuga ko arajya amavuta iyo yashize ahantu hakanye atigera agandana ngo abe nk'ikiyimbe, niyo mavuta meza umubiri ukeneye iyo aba atarononekaye mu mahingo mu kuyanyaga bya ngombwa biciye mu buhinga twita hafinaje. Ibyo nivyo twavuga muri make nk'ibituma iyo ndwara ibaho. Twibutse yuko abo badusamiye hagati ko turiko turayaga cyane turiko turavugana ibijyanye n'indwara yo kwibumbabumba kw'amaraso aribyo bita mu gifaransa maladie thromboembolique. Hanyuma rero umutumire wacu mu kanya akaba yarahije kutubwira ingene iyo ndwara imeze, ibimenyetso byayo hamwe n'ibituma, kugira ngo abantu rero bashobore gutahura neza. Umutumire ni Harimenshi Alex. Tugarutse kuri iyi maladie thromboembolique, mbega none uwafashwe n'indwara canke uwasinzikajwe n'iyo ndwara yokora iki kugira ngo ashobore kumenya ingene ifata? Urakoze. Mu byaremwe n'Imana hari ibintu bishobora kudufasha igikorwa abaganga bita fibrinolyse. Fibrinolyse ni ukuvuga ni ubuhinga dukoresha mu gusanzaza intete z'umusenyi zitavuye mu musenyi umuntu yariye, kuko nishaka kurya umusenyi hama ngo uze uyinjire mu bihimba by'umubiri hamushike mu maraso utembere mu maraso, ntibibaho. Nta na hamwe woca ushike mu maraso, ahubwo uwo musenyi turiko turavuga ari twita kayo ni ya maraso yibumbabumbye hanyuma akabyara udutete tw'umusenyi, yaba avuye mu musokoro w'amagufa inyuma y'uko umuntu yabisanganya akabona ikigufa runaka, ya mwana oseze, cyangwa bivuye mwa bya binure byo mu nyama, mu mata, mu magi, mu mamesa twita les acides gras saturés cyangwa cholesterol LDL, byatumye amaraso yibumbabumba akaba nk'udutete tw'umusenyi. Fibrinolyse rero ni ubuhinga bwo gusanzaza. Abantu bagomba kumva yuko si umusenyi nk'uyu twubakisha inzu, ni ibintu bishobora gusanzara kandi bisangajwe n'ibintu wariye. Kurya mu byo turya harimo ibintu bituma amaraso yibumbabumba, mu byo turya nyine harimo n'ibintu bituma amaraso atemba neza, cyangwa yibumbabumba akabyara izo ntete z'umusenyi twita kayo calcul ashobora gusanzara aribyo twita fibrinolyse. Ibyo rero twokora ni biki? Ubwa mbere hari ibyo twita maceration d'ail. Ni tungurusumu, ni umuti twita maceration d'ail uba wahinguwe mu bintu bikurikira. Urashobora gufata intete za tungurusumu 30, intete za tungurusumu 30, hanyuma ukazironga neza, hanyuma ukazironga amazi abize, tunguru bitukura, onyo rouge, ukabironga neza mu mazi abize, hanyuma ukafata indimu zitarakatagurwa ukazironga mu mazi abize, hanyuma ukafata bya bitunguru byawe na tungurusumu ukabicisha mu kamashini twita mixer, ni ukuvuga ukabisya. Utayifise ukafata hape carotte, akuma cyangwa plastike yitwa hape carotte bakoresha mu gukuba ko karoti cyangwa beterave kugira hakoroke utuntu duciye mu ntoboro duto duto tumeze nk'isombe zasekuwe zikanoga duseye neza. Hama maze rero gusya icyo gitunguru gitukura nk'ibitunguru bitukura 5 hamwe na tungurusumu intete 30, woca ukanyiramwo umutobe w'indimu nini nziza bavuga nini kandi zitamaze iminsi zisoromwe, nshaka zasoromwe uwo munsi cyangwa zasoromwe ejo kandi zitarike ku zuba, ukaca ukanyiramwo amazi yazo. Hama rero ucufata rero ibyo bitunguru 5 waseye neza hamwe na tungurusumu 30 wasekuye, hama ugakanyamo indimu ukashira mu gacupa flacon katabonerana kandi gapfundikirwa neza ku buryo kadahema, hermetiquement fermé. Hanyuma kabonerana naho ko birashobora gushika ko buri ahantu udashobora kuronka byoroshe agacupa katabonerana, ucushira mu kabati cyangwa ugashira mu isashe mu gakarato cyangwa ahandi hantu hose umuco w'itara, umuco w'izuba wa buji utarasira, kuko urasiyemo ugaca mu icyo gacupa kabonerana, ibintu biri imbere mu icupa birononekara. Hanyuma rero icyo gihe ucureka uwo muti wawe wateguye, iyo ngaburo muti arimo komete wateguye, ikamara amasaha 12, hafi amasaha 12. Ubwo witeguye mu saa 12 z'umugoroba byoraya amazi gacupa bipfundikiye neza mpaka ibyo mu gitondo, kandi ntibirara muri frigo kuko ibyo turiko turarondera ubishyize muri frigo ntibiza kwiremaremamwo.
wa muti w'ikiraro uragira concentration yandi n'ikiraro irakwega ibintu mu gitunguru muri tungurusumu hanyuma ejo mu gatondo ucukuraho bya bintu byawe muri ka gacupa ugashira nko mu kamyunisho k'icyayi cyangwa mu gatambara kera kamesuye neza katagira irangi hanyuma ukacusukamwo ukacukanya hamwe ibirimwo byose bivamwo uvuga amazi ari mu ndimu mu gitunguru no muri cya gitunguru cya sumu byose bikavamwo gace biza muri ako gakombe uriko urakanyiramo ucufata rero ka gacupa wakogeje neza kugira ngo ibimanyo bya bintu wari waseye bivemo hanyuma ukacufata wa muti wawe heje gukanya ukawusuzanira ka gacupa hanyuma ucufata ikiyiko kimwe n'igihe kinini barisha kuye hasupu ukagifata kimwe mu masaha abiri kimwe mu masaha abiri bitewe n'urugero n'umutobe uza gukuramo umaze kumimina rero iyo ni maceration dayi uwo muti niko bawiga uca uzuranywa ikiriko kimwe mu masaha abiri mpaka uwo mutobe wawe uronse uze kurangira ushaka gukora n'ibiko 5, 6, 10 biterwa n'uko indimu yangana n'amazi ari mu gitunguru tungurusumu kuko nta gihe na kimwe uzokora n'umutobe ungana naho wagize ubwo rugero nyine turiko turavuga icyo gihe rero muri tungurusumu nk'akarorero iyo harimo ibintu bita aliyini iyo wabikaze cyangwa ukayisekura haca haba ibyo twita transformation enzymatique nuvuga ya aliyine ikihinduka ikabyara ibintu bita alisine iyo nayo ikaba ifite ubushobozi buhambaye butangaje mu gukora bimwe twita fibrinolyse gusanzaza amaraso yibumbabumbye akamera nk'udutete tw'umusenyi ayo twita kayokarikire cyangwa sondus kugira ngo ya maraso asigara atemba neza ku buryo mbere abahinga basanze kubera ubushobozi tungurusumu ifise biciye muri ibyo bintu bita alisine tubaye turirengeye n'ibindi tungurusumu ifise bikora baranavuga yuko umuntu ari ku muti wo kwa muganga utuma udutete tw'umusenyi twiremaremye mu maraso dusanzara kirazira ko afata ibintu birimo tungurusumu kuko ashobora no kucagira amasanganya yo kujoroma ibyo twita diatese hémorragique ntakavirana umuntu cyangwa izindi sanganya zitewe nuko ibisanzaza amaraso byabaye umurengera mu mubiri wiwe tungurusumu rero ifite uruhara rukomeye mu gusanzaza amaraso yiremaremye n'udutete tw'umusenyi aricyo gikorwa twita fibrinolyse hama igitunguru rero nacyo kijya gitukura n'ikera kirabisa ariko igitukura ni ku rugero ruhambaye harimo ibintu bita quercétine hambavu y'undi mukima w'ibindi bintu byinshi bifasha amagara yacu iyo quercétine rero ikora nka alisine muri tungurusumu mu gusanzaza amaraso yibumbabunje kugira ngo atembe neza twa dutete tw'umusenyi twita kayotiremariye mu binure by'inyama amagi amata amafromaje amasosiso twiremariye mu mamesa umuntu yariye ku rugero rukabije inzoga umuntu yagiye aranywa ibyo byose bice bituma quercétine na alisine bibisanzaza aha ntituvuze rero yuko mu ndimu nayo harimo ibintu twita estardine n'ibintu bita diosmine ni ukuvuga n'ibyo twita flavonoide bigenda bigasanzaza mu gihe amaraso aba yibumbabunje kugira ngo agende atembera neza uwo muti rero ukoze mu ndimu ibitunguru hamwe na tungurusumu ufite ubushobozi buhambaye kuri ba badamu babyimbye amaguru kwa muganga bagatora ko afite ibyo twita thrombose veneuse profonde ugasanga n'amaguru yaravyimbye atonekana amaguru nk'uko twabivuze afashe uwo muti twagutse tw'umusenyi tugenda kwisangaza buhoro buhoro azosanga akaguru kwavyimbutse hamwe y'icyondo hagasigara ikinogo mu kirenge ivyo bikaca bihera hanyuma inyuma y'indwi zibiri ukwezi bakumye kwa muganga ugasanga amaraso yose yarameze neza ntabwo tw'umusenyi turimwo twita thrombose ndabaga bafite amaraso yibumbabumbye ugasanga yaragize amasanganya y'isi mu bwonko cyangwa ugasanga mu maraso mu mahaha yaragize n'itwita emboli pulmonaire icyo gihe afashe uyu muti abasanga twadutse tw'umusenyi twarasanzaye hanyuma ivyo kwitera gupfa bukwi na bukwi ivyo ababisenzeye naho inyama z'umutima ziba zaragize ingorane bimwe twita infarctus myocardique kuko hari umuti wo mu mutima wa zisi uwo muti urafite ubushobozi bwo kugenda usanzaza kugira ngo amaraso yibumbabumbye agenda atemba neza fibrinolyse hanyuma ya ndwara ikigenda imyorohereza mu buhinga naho buteye imbere bwa none ibi bintu turashobora kubihinguramwo ifu pude umugabo n'ubuhinga bwo buhanitse abantu batokikorera mu ngo zabo umugabo navyo birabaho ugafata tungurusumu canke igitunguru indimu n'ibindi bikora nkavyo hanyuma ukagira ibyo twita les extraits secs
ni ukuvuga biciye mu mashini nk'akagiye twita evaporateur rotatif, hanyuma ugafata ya arisine ya quercétine ugafata ya maclavonine yo mu ndimu, hanyuma ukayakwega ukayashira hamwe bya bikambuga bisigara kwavyo, hama ukacokora ikinini. Ico kinini rero kiba kirimo arisine, kirimo quercétine n'ibindi byinshi rero mu bitunguru, urashaka kubiha umuntu amaraso agasanzara yari yibumbabumvye, hanyuma umubiri ugasigara ukora neza ku rutonde rwiza. Ubwo rero uko twavuga ukuntu Imana yashoboye kunyegeza ibintu mu bintu abantu babona nk'ibintu by'inkengerwa nk'igitunguru cyuzuye mu isoko, ariko abantu batazi ko ari umuti w'igitangaza ushobora kuvura abarushe n'abaremereye. Ariko imbere ko dusozera kino kiganiro cyacu, abo baba bateguye uwo muti mpejeje kubwira abariko baratwumviriza mu kuwihereza bawukoresha ikiringo kingana gute? Ikiringo kiza guterwa n'iyo ndwara aho kigejeje, urugendo sinzikaje ko cyangwa udutetse tw'umusenyi ukuntu tungana mbere n'icyabiteye muri rusange. Ubwa mbere ho barashaka kuwufata mu kiringo kiri hagati y'indwi 2 n'amezi 2, kandi nk'uko twabivuze no muri icyo kiringo giheze twabonye yuko ibice 30% by'abarwaye iyo ndwara yo kwibumbabumba kw'amaraso bishobora kugaruka inyuma y'imyaka 8. ahanini bikaza guterwa n'imyifato abantu bagira. Rero uyu muti si urucanco, ni ukuvuga nambuvuye ugakira ntisanga kidashobora kugaruka usuye gufata nabi. Muri make rero ufata hagati y'indwi 2 n'amezi 2, mugabo kandi ukaba hafi y'abahinga mu by'amagara y'abantu, mbere ukazuragenda no kwisuzumisha kwa muganga kugira ngo bakurabire ukuntu amaraso yawe ameze, ukuntu akora, kugira ngo barabe ko amaraso yawe atemba neza, hakabigize ibyo bita numération sanguine n'ibindi bituma muganga yo kugira gusuzuma nko kuraba ikinure cya cholesterol ukuntu kingana mu maraso, na cyane icyo bita cholesterol LDL, kuraba ibinure bita triglyceride mu maraso yawe ukuntu bimeze. Ibyo byose birashobora gutuma amaraso yawe yibumbabumba cyangwa agatemba neza mu mubiri. Indwi 2 amezi 2. Mwari kumwe na jewe Maître Alexis Halimenshi, umurongozi w'ikigo Nifotech Burundi. Mushobora no kwironkera n'ibindi biganiro byinshi by'akanovera mubicishije mu kuba mu mugwi wa Nifotech Ingaburikiza, umwe mu mirwi irenga 150 yigisha ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'ubuvuzi kama. Mushobora kandi no kwironkera kandi mukizigamira ibiganiro byacu bitandukanye byo mu buryo bwa mareresi hamwe na audio, mubicishije mu gukurikira ico kiraro cy'umuhora wacu wa YouTube, kugira ngo mushobore kwironkera no kwama muzigama ibiganiro byanyu ku murango no mwijoro mutarinze kubisaba, mubicishije mu gufyonda ku muhora wa YouTube Nifotech Burundi, mubicishije mu gufyonda subscribe canke sabone ku muhora wa YouTube Nifotech Burundi, hamwe no gufyonda kuri ako gakengeri mubona ngaho mu kuboko kw'iburyo, no guca mufyonda kandi kuri ako kajambo kanditse tute canke all, bigategwa n'ururimi mukoresha, maze mw'ubwo buryo mukaba mwemeje yuko muzohora mumenyeshwa ibiganiro byose bishasha tuba dushize ku muhora wa YouTube, kandi mukaba mushobora no kubisabikanya na bagenzi banyu kuri Facebook no kuri WhatsApp, mufyonze kuri share canke partage y'ikiganiro cyose kiba kibahimbaye. Hamwe naho mwaba mukeneye ico musiguza ku kiganiro cyose muba muhejeje kumviriza, murashobora kudutelefona kuri telefone yacu na WhatsApp yacu ikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 79 666 439.